Munyezamu wabo aravuga ati w'inararibonye ni Mohamed El Shenawi, mu mutima wa defense hari Mohamed Hani ariko afashanya no Yasin Ibrahim, ku ruhande rw'iburyo hari Yasin Mali, ari ku ruhande rw'ibumoso hari Ahmed Koka, nayo hagati mu kibuga hari uno Mohamed Ben Ramadan ari kumwe na Marwan Atia. Mu gihe imbere ndiko ndabana abakinyi batatu hari Zizo uno Trezeguet ndetse na Ben Chakli, wari karasatira neza na neza nka rutahizamu yali Mohamed Shelef. Abone bakinyi 11 batanguye ku ruhande rwa Al Ahli. Urumva turinze tubibona biraboneka yuko umumenyereza yatanguje abakinyi be bakomeye, kuko burya Edgar hari ibintu biba twe turashobora kuvuga tuti umugura ashobora kuza ukavuga uti uyu no mugwi udakomeye, ariko burya abakoca bazi ibintu aravuga ati sino ngiye hanze y'iwacu ariko singende ngo niko ndagaye umugwi kuko ushobora gusanga uyu mugwi umpindura ibintu bikomeye. Rero urumva ko abo ba Trezeguet bose batanguye, ukumva Elisha nawe aja mu kibuga umunyegori, ukumva abasizo bose barimwo n'abakinyi beza kandi basanzwe ari ngenderwa ko ku mugwi wa Al Ahli. Ariko rero nivyanabonetse mu rukino kuko hari ukuntu nyene nakubwiye ntitusa nk'abasa ku rwego bariko, ariko ubona Jimmy Ndayize yageze kugirikisha yo block bavuga ati premier mita ndabe yuko sini yagure ngo nsatire ariko ngiragize kuzibira kandi banamukundira. Uko biri kose kikinibaza ko ntawogaya umusaruro wa Aigle Noir ku munsi wa gatandatu kuko bari bagiye guhura n'umugino uvuga ati wa mbere mwiza hano ku mugabane wa Afrika. Ico cyo ni cyambere twese twavuga ati ko biri kose ni score ishobora kutaza kuba neza ku ruhande rwa Aigle Noir, ariko Aigle Noir yabyifashemo neza ndetse nabona no na ambiance ku kibuga ego nibyo akavura karashe nagashaka kubisha urugamba ariko byahavuye ikire kimera neza. Urukino ruratangura rero avuga ati Aigle Noir babyifatamo neza, ugerageje kuraba kiki nk'igice cya mbere wabona ko Aigle Noir bariko baragerageza, ariko na deuxième mitaho baje kudomina biteye ubwoba, ariko tugerageje kuraba comparaison nk'igice cya mbere wabona ko nubwo batsinzwe igitsindo cya mbere hakiri mu minota ya 37 guco, wabona ko ari Aigle Noir iri kirabyifatamo neza itari kuri ca gihunga cyo ko ariko bakina n'umugwi wa mbere muri Afrika kiki. Ari vyerekana yuko nivyo bavuze bati dukina umupira, ariko ukabona yuko Aigle Noir yagerageza kurinda izamu ryabo cyane gose bazibira bavuga bati iyi equipe ntitwokwiyagura gose, ariko ukabona yuko nivyo ugwego si rumwe, novuga yuko igitsino kimwe kubusa benshi baravuga bati twari twiteze yuko bishobora kuba byinshi gusumba ivyo, ariko burya nimwe namye mvuga hano ku munsi wa gatanu navuga nti burya kirazira mugiye mu kibuga haya mwese muba mungana nubwo muba mutandukanye ku mateka canke uburambe mu kintu, ariko vyumvikana tereni imwe umupira numwe, l'experience irashobora kuba isumbana, ariko vyumvikana ego gutsindwa mu bihe ntibiryoshe, ariko nta muntu ariteze Edgar ko twose kibe kubusa. Amfate ntawe arabyiteze tugaje kuraba kuko uravye ku ruhande rwa Palmares urabona ko Al Ahli nta woyigeranya n'umugwi wa Aigle Noir. Aigle Noir nubwo ati ku rwego mpuzamakungu ntazi nuragira n'izi nuko ararondera, nubwo ati rero ugerageje kuraba haba ku rupapuro byaboneka ko Aigle Noir iri munsi cyane mu Al Ahli, ariko akazi ku munsi wa gatandatu yaragatanze kuko ngerageje kuraba nka deuxième mita igice cya kabiri Aigle Noir bakinye urukino rwiza cyane. Nibaza ko aha igisigaye ni kwibaza mbega ni Aigle Noir niyagenda mu gihugu cya Egiputa zoshobora kora, kuko nubwo ati ku munsi wa gatandatu nibyo n'ukuri barihagaze ko cyane, kuko gutsindwa na Al Ahli igitsindo kimwe kubusa nubwo ati ni resultat atari mbi cyane na gato ikiki simbi na gato iko kugerageje kuraba urana ko ni Aigle Noir yagaragaje kwihagarara ko kuva kinyisanzwe ifise, nubwo ati yakoze iyo bwabaga kugira ngo igerageze ariko ibintu byogenda neza, ariko byaje kurangira mu Al Ahli udutsinze igitsindo kimwe kubusa mu nkino. Nubwo ati ni round ya kabiri kwandi rwa Aigle Noir mu nkino za UEFA Champions League ku mugabane wa Afrika. Nuko rero umugwi wa Al Ahli utsinda igitsindo kimwe kubusa umugwi wa Aigle Noir. Vyumvikana yuko mu ndwi iza mu mpera za kuno kwezi Aigle Noir izoja gukina urukino rwo gusubiriza n'umugwi wa Al Ahli hariya muri Egiputa. Hoho ngira ngo bo bazo bari muhiri wabo birasha kutazokukoro sikubeshe kiki. Nibaza ko iki si kintu coroshe burya avantage mu aka kanya iri imbere ya Al Ahli.
tuca tumenyera ko na bijya bihugu by'abarabu rimwe na rimwe iyo bamusanze mu rugo biragorana ko hava ngo havane umwimbu navuga turi positive. Iyi migwi nk'iyi za Zamalek za Pyramids turazizi iyo wazisanze mu rugo ziraguha akazi kandi bikomeye usanga binateye n'ubwoba. Bibaza ko rengaha asi ndiko ndabona ko no kwizeza abakunzi ba Aigle Noir ko result ishobora kuba positive hariya mu gihugu ca Egiputa. Birashobora kugorana cyane kuko n'umugwi navuga ati ubari imbere muri byose bishoboka. Ego Aigle Noir muri football tuvuga ati byose birashoboka, harimo gutsinda, harimo gutsindwa ndetse harimo no kunganya. Navuga ati kuba bage bankese igitsindo kimwe ku busa byoshoboka ko banakigombora, ariko sindiko ndabona ari Aigle Noir agiye gukura mu mugwi wa Al Ahly, ariko biranashoboka cyane, ariko ndabona amahirwe si menshi ko na Aigle Noir ibandanya muri round ikurikira kiki. Yes, ni ibintu bigoye kuba utsindirwa muhira, biba bigoye yuko uwo kwizera yuko ushobora kuba ushobora kugira iyo expo kavuga ati reka nje kubatsindira iwabo. Twababwiye n'umugwi wa Al Ahly toroshe, kumbure ngaha nimba batashoboye kuba batsinda byinshi, ariko sikuvuga ngo tuje gutsindwa byinshi, ariko biboneka yuko bitazokoroha gukwiye gusubiriza bisa nkuko kubice novuga yuko nka 60% bisa nko kumenga twamaze kuvayo, ariko niturihebura biracakunda, ariko umuntu yenda gutsindira muhira Edgar burya bakurangije atari miracle baye hakaba ikintu biboneka yuko ari ibintu bitoroshe na gato kuregera no akoresha ranversa ibintu en fait gutsindirwa muhira novuga ati ego nibyo umusaruro ntiwari mwiza ku ruhande rwa Aigle Noir, ico kimwe twaragitsinzwe nibyo, ariko uko biri kose tubuca tubanza tukaraba kiki mbega Al Ahly yoyo iri mu rugo igifatamo gute, kuko bajya abantu ugaragaje kuraba babaye wa mupira wo ku mugani wa Buraya. Kesa so hanze y'ikibuga stade zawo zamazuzuye, stade zawo ziba ziteye n'ubwoba. Aca wibaza ni Aigle Noir akiri kirarondera kwihagarara ko nubwo ati mu nkino zo ku mugane wa Afrika ku rwego mpuzamakungu. Ariko kuba waduserukiye uhagera round ya kabiri nibaza ko niyo ni intambwe bateye, ariko ngaha hantu ndiko ndabona nk'ibice 70% Al Ahly iraza kubandanya. Igiye gukina mu rugo ifise avantage y'igitsindo kimwe ku busa. Aigle Noir yogera comeback igombo ico gitsindo babatsindiye ngaha hama yongezemo n'ikindi. Yes, biragoye gusa ni kimwe twovuga tuti nuko ngaha Aigle Noir nubwo yogenda ikatsinda kimwe ku busa hariya mu gihe tubona ko Al Ahly yo yamaze gusa n'itsinda cya mbere. Yes, urabona yuko ukungene biba bimeze nivyo hariya muri Egiputa ntibizokoroha. Nari umugwi wa Al Ahly wewe wavuga uti dutsinze kimwe uyu mugwi wo mu gihugu cy'u Burundi, kumbuye nitwo kwijajara ukungene twakinye ahi wacu tugize kosora byinshi. Rero hari byinshi bashobora gukosora kuko bagize igitsindo kimwe n'ivyana mu Kirundi mu mwana umwe si umwana, bavuga ati ntidusoye kuneglija canke dukire n'inguvu turabe yuko twoshobora kurenza igitsindo kimwe, kuko utsinze igitsindo kimwe naho buri à l'extérieur ntabari sécurité nivyo ni Al Ahly, ariko uko biri kose nabo barabonye bavuga bati ntidutegereza kuneglija urukino rwo gusubiriza. Iyo aba ariko batsinze nk'ibitsindo nka 2 cyangwa 3 ngaho bari kuvuga bati harabakinyi biwacu dushobora kuruhurira tugakinisha abandi, ariko akazi baragafise icyo mbona. Akazi karahari kandi novuga ati atari na gatoyi, kuko sindiko ndabona Aigle Noir ishobora kuvana insinzi hariya mu gihugu ca Egiputa, kuko tusanze tubizi ko biriya bihugu by'abarabu rimwe na rimwe umupira wabo umaze kugera kure cyane ugaragaje kuraba. Rero none mugwi wa Al Ahly izino usanze ufise ku mugabane wa Afrika nibaza ko usanze ubizi ko ni n'umugwi wamana amahirwe yo gutahukana iki gikombe ca CAF Champions League. None Aigle Noir nayo irikiragwana novuga ati no kubaka iryo zina ku rwego mpuzamakungu ku mugabane wa Afrika. Umva ni imigwi ibiri itandukanye impande zose. Je ndiko ndabona nk'ibice nka 70% uno mugwi wa Al Ahly urafise amahirwe menshi yo kubandanya ugasezera umugwi wa Aigle Noir. Ego nibyo urukino rwo gusubiza ruracahari kandi tuzi ko harimo gutsindwa no kunganya, ariko biragoye cyane kubona kuzobona Aigle Noir usezera umugwi wa Al Ahly. Ndiko ndabona amahirwe menshi Al Ahly yo kubandanya muri round ikurikira kiki. Cyane gose niko benshi bibona, ariko n'urukino rwo gusubiriza ruzoba
muri weekend iza, aho rero umugwi wa Aigle Noir uzobuje kugiye gusubiriza rero umugwi wa Al Ahly hariya muri Egiputa. Katurinde bizoba ariko urumva urukino rwa mbere ko twarutakaje aho hari ku munsi wa gatandatu. Ku munsi rero w'Imana aho rero umugwi wa Flambeau du Centre bavuga ati ivyananiye Aigle Noir ku kibuga Intwari, reka twe tuze umugwi wa Singida Black Stars wo muri Tanzania tuwereke yuko twebe ngaha gutsindwa bidakunda. Kumbura abakunzi b'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi barashobora kubavuga bati tumaze igihe dutsindirwa ngaha, ariko Flambeau du Centre ati reka nkuko ubwa mbere twabahaye umunezero, reka tuze twongere tubahe uyundi munezero ku mugwi wa Singida. Uturabire Edgar abakinyi ku mpande zose batanguye kurukiro ku munsi w'Imana hagati yande ya Flambeau du Centre n'umugwi wa Singida Black Stars. Novuga ati mwizi nkino urukino rwariko ruba ku munsi w'ejo muri CAF muri Confederation Cup. Novuga ati mumenyereza Dodi yarize abakinyi biwe nka 11 batangura mu kibuga, yari mwizamu hari Nibahezwa Dieudonné, yatanguje Olivier Dushime, Niela Jafet, Edson Munaba, Asman nka kapitene, Gakiza Emera hari, Isa Iber yarahari, Foster Likao yarahari, Mos Beni Ilakoze yarahari, Julian Bita. Abo nibo 11 batanguye ku ruhande rw'umugwi wa Flambeau du Centre, nayo ku ruhande rw'umugwi wa Singida Black Stars abakinyi 11 batanguye mwizamu hari Abasoji, Diomande yarahari, Ande yarahari, Pupia Balanga yarahari, Chama watsinze n'igitsindo nawe niho yarahari. Undi mukinyi yari mu kibuga muri 11 ndiko ndabona uno Trabi yarahari, Ogochuku Molise yaratanguye, Fili Habibu, Ocho na Kibabagi. Abo nibo 11 batanguye ku ruhande rwa Singida Black Stars kiki. N'abakinyi batanguye n'urukino nkuko benshi bavuga bati ni Flambeau du Centre ikinanga muri Primus League, ariko ni Singida kinariya mu higano ryo muri Tanzania. Vyumvikana yuko bamwe bavuga ati ego ninga mu karere, ariko ugwego si rumwe. Umugwi wa Singida muri kino gihe hari iwabo nubwo batarasha ku nkino nyinshi, bari mu kibanza ca kabiri, ariko karaba no ngaha nyene Flambeau du Centre nuko nyene mu kibanza ca kabiri. Ko vyumvikana benshi bavuga ati ugwego si rumwe, ariko ukabona yuko Flambeau du Centre yateguye urukino neza. Nivyo umugwi wa Singida uraza utsinda igitsindo kimwe ca mbere nibo batsinze, mu nyuma haciye umwanya umugwi wa Flambeau du Centre uraza bavuga ati uko biri kose ntitwemera kudutsindira iwacu. Flambeau du Centre iraza iregariza urukino rurangira ari kimwe ku kindi. Ibi vyerekana yuko hoho bitandukanye n'ibyo twako turavuga kuri Aigle Noir Al Ahly. Vyumvikana yuko nivyo Flambeau du Centre yegarije ngaha banganyije, ubundi rukino bazorukinira hariya muri Tanzania. C'est vrai ntibizoba vyoroshe, ariko ubu ni 50-50. Yes, novuga ati yari 50-50. Gwa rukino ubona ko binashoboka cyane ko umugwi wa Flambeau du Centre yo byifatamo neza bari gushaka kurutsinda, kuko ni Singida Black Stars ego nivyo uri mu irushanwa rya Tanzania dusanzwe tuzi ko bamaze kugera naho bigejeje, bamaze novuga ati gutera intambwe. Sinogeranye irushanwa rya Tanzania n'irushanwa rya Primus League hano iwacu mu Burundi, kuko urabona hari urwego runaka novuga ati irushanwa rya Tanzania maze kugera ko bariko bakina. Rero no mugwi wa Flambeau du Centre nukino kiki je nabona ko amahigo nk'ibice 50 kuri 50 yari 50-50, ariko nubundi niko byaje kugenda kuko imigwi yose yaje kurangira inganyije igitsindo kimwe ku kindi. Intore zita kikindi ko ndibaza niyo wariteze ku munsi wejo. Oya nta wariteze yuko ariko ikiba nkuko benshi barabivuze bavuga ati mugwa mu karere peu importe le niveau w'abariko Flambeau du Centre irashobora kwinanata, igashobora nawe kuraba mu maso umugwi wa Singida. Ati nivyo warashoboye gutsinda worohewe umugwi wa Rayon Sport ngaho mu Rwanda, batsinda rero tour. Rero vyumvikana Flambeau du Centre twishize ku gwego iriko twagoshaka kuvuga ati nayo irashobora kuyigora, ariko je novuga ko Flambeau du Centre yavyigenje mu neza. Kubona bashoboye kuraba mu maso umugwi wa Singida bavuga ati ngaha kuri Stade Intwari ngaha mu Burundi wacu ntimushobora kubadutsindira, muvaho tugabuye iryo nota rimwe, hama ibisigaye tubimenye hariya muri Tanzania. Rero mvuga nti umugwi wa Singida ufise akazi gakomeye. Yes, novuga ati ku ruhande rwanje uko ndayibona, ahubwo nanje mbona Flambeau du Centre ari ifise akazi gakomeye kuza gutsindira mu gihugu ca Tanzania ari Dar es Salaam, kuko tugaragaje kuraba kiki nimba Singida no munsi kuri Stade Intwari yahavanye inota rimwe, novuga ati iki gitsindo kimwe ku kindi, nibaza ko akazi gakomeye ngaha gafiswe na Flambeau du Centre.
Flambeau du Centre izoba yasohotse izoba yagiye kwa Singida Black Stars. N'ikindi kintu naco gitwereka ko ego nivyo navuga ati ruhande rumwe Flambeau du Centre nivyo burya stade Intwari kunze kubahira kiki kuko yageje kuraba inkino bamaze kuhakinira izi mpuzamakungu muri CAF Confederation Cup urabona ko Flambeau du Centre urukino bahakiniye rwa mbere barahatsindiye 2-1 urunago navuga ati muri round ya kabiri barahanganirije bitandukanye nuvuga ati nuno mukuru wabo ni Aigle Noir muri Champions League bobo bahanganirije rimwe bahatsindirirwa rimwe ariko renga ndiko ndabona Flambeau du Centre yotegura bishoboka sinotangara mbonye isezerere mu gwa Singida Black Stars ariko akazi karahari kuko kugeza nk'ubu kiki ndashobora gutanga amahirwe 50-50 ko zose zifite 50-50 yego kuko Singida Black Stars naho twarabonye yego nibyo numugumaze kwisununura bivaye na champion barimwo ariko nta bintu byinshi navuga turushije no mugwi wa Flambeau du Centre ukugerageje kuraba mwimbo batanga mu kibuga urabona ko basa no kumengo bari ku rugero rumwe ariko Flambeau du Centre ngaha yotegura neza kuri ubwabaga turashobora kuyibona yasezerere mugwi wa Singida Black Stars nibaza ko nta gitangaza cyo bamwo tubonye umugwi wa Flambeau du Centre usezereye Singida Black Stars ariko biranagoye cyane ukino migwi yisanze mu rugo ibifise wa mukinyi wa 12 itumufana kandi tumaze kubona urwego bari k'abatanzania mu kuntu umupira wabo no mu kuwutegura haraho bamaze kwigeza hari intambwe bamaze gutera aha rero nibaza ko staff ya Flambeau du Centre abakinya aho bari hose bitegure bakora igishoboka badutera iryo teka basezere mu Singida Black Stars kuko biranashoboka cyane kiki yes biracakunda biboneka yuko nivyo kazi karahari ariko umugwi wa Flambeau du Centre usabwa gutsinda haya muri Tanzania kugira ngo ushobore kuba ubandanya ariko ntibiratuba ko haciye imyaka myinshi uretse imyaka yahera umugwi wa Vitaro ubikora wo garacana kure ariko Edgar byumvikana cyo bari kintu ciza turonse umugwi uja mu matsinda oya cyo bari kintu ciza cyane kuko tugerageje kuraba no mu myaka yahera kiki tumaze igihe dutahira muri round ya mbere turavyibuka za Vitaro mu myaka yahera zisohoka alero turuzasinzwe ibisindo 10 na Young Africans ubona ko rero muri ya nteguro bikigoranye ariko ngaha ndiko ndabona Flambeau du Centre ishobora kudutera iryo teka kongerageje kuraba yahuye na Singida Black Stars numugwi ngaha mu karere biranoroshye bavuga ati reka tuwige mu bishoboka byose kugira ngo barabe ko ayo mahigo yobasekera nabo bakavansa bakagira bakadutera iryo teka bakagira mu matsinda kandi Flambeau du Centre ngana yavuze neza birashoboka kagozi nikaracika na gatoya aha haracari 50-50 kiki kubona Flambeau du Centre bandanye canke Singida kabandanye cyane kuko barana bitweretse banurukina ko ku munsi w'ejo bavanye kimwe ku kindi hajya kimwe ku kindi ngo cerekana ko kera bacavuga ngo abantu banganije ubugabo ngo banganije ubugabo uraboneka rero ko Flambeau du Centre deke yovyifatamwe neza amahirwe yo gusezera Singida Black Stars arahari kandi sinamake cyane yes biracashoboka ko umugwi wa Flambeau du Centre ushobora kubandanya ariko n'urukino rutazoba gworoshe aho bazaje gusubiriza urukino rwa Singida hariya muri Tanzania tubura ko twanganyije kimwe ku kindi ngaha rero vyumvikana ni kimwe novuga yuko si bibi kandi si vyiza cyane ariko ubona yuko bihagaze ko Flambeau du Centre banganya kimwe ku kindi n'umugwi wa Singida Black Stars rukino gusubiza rero mu ndwiza niho ruzoba hariya muri Tanzania katurindire ibizovamwo ariko tuwifuriza amahirwe cyane gose umugwi wa Flambeau du Centre watweretswe ari mu gushoboye kandi tuyiteze yuko ushobora guhindura ibintu hariya kuko uko bimeze kose umugwi wa Singida urashaka kuvuga ati nubwo tujye gukindira muhira reka twisuganye neza kuko n'ahandi uyu mugwi twarabonye gutoroshe ushobora kuduhindurira byinshi rero mvuga nti Flambeau du Centre yatanze akazi aha Singida kumbure peut-être yari yibaza ati baza kuba kubyoroha ntibizokoroha ndetse no muri Tanzania ntibibaze yuko ngo nuko bari muhira ko baca badutsinda ko natwe twari turi muhira twatsinze ariko vyumvikana yuko akazi kazoba gahari
ni 50-50 katubirindira bizoba ntawe ubizana igihe Imana yocara basanga Flambeau du Centre abandanije. Oya hariya Mutama Venera n'abarabiri kaga prime do match akwiye ubundi hari motivation abakinyi hano iwacu bamaze imisi baronka sinzi ko wabonye ko ku ruhande rwa Aigle Noir ico boss wawe yababwiye mu gihe hose no mugwi wa Al Ahly cyane gose akanoti gatubutse bijya n'abakinyi akanoti gafatika kabiswa n'akari motivation nziza cyane gose nibaza ko rengana Flambeau du Centre hari message bashobora kuba bafitiye ituruka ku mugwiza Tunga Venera. Ni ikintu cyiza urabona yuko na Aigle Noir bayibagiriye bakababwira ati nukuri mwitanze inoti ngira hari mukinyi kabisa zibameze neza nivyo ari ibintu bigoye ariko kuri Flambeau du Centre na genda bankurajije kabisa bazi bashiremo inguvu turashaka gusanga turonse umugwi uja mu matsinda kandi yari cyiza urazi yuko ari amafaranga atari make ibihumbi amajana 7 by'amadolari ukuyaronka ugiye mu matsinda ni ikintu kiryoshe cyane azoba ari amafaranga bariko bararonka azoba ari ya mateka aje ku mugwi wa Flambeau du Centre mbona yuko atari umugwi ukuze cyane ariko woborekanye ikintu gikomeye rero katubirindire turabe mbega Flambeau du Centre izoshobora gutsindira Singida iwabo vyose birakunda reka tubirindire ingere turange bizogenda ariko za amahigwe kuko batanze umunezero hano kuri stade Intwari nuko rero muri rusangi vyagenze mwihigana ko muri Champions League ndetse na Confederation Cup imigwi yacu ibiri yari yakiriye ngaha umunezero ari mwinshi kubona yuko abarorezi bagenda ku kibuga kwa gatandatu ndetse no kwa Mungu baryoherwa yes nuko ariko tudatevye